hariho abashikiranganje mu nama nshingamateka barimo muri presidence y'igihugu muri state house barimo none wumva ubwo burenganzira barondera kiretse niba babwiye bati Kongo igomba kuba abanyamurenge gusa n'abatuye ivyo navyo c'est topic ntibishoboka izo ni indoto ziri irrealizable ntibibaho nta na rimwe Kongo izofatwa ngo yitwe igihugu cy'abatutsi biti igihugu cy'abanyamurenge tushobora kuvuga ngo igihugu kizobe cy'ubwoko bumwe izo ntambara zosha ziza rero nibaza yuko uwabahenze n'uwabdabor wagiye kubahenda ngo turasa tuvuga ururimi rumwe mwebwe tugomba kuza kubahesha igihugu ntacyo bazobaha. Umuyobozi mukuru w'inyeshamba za AFC M23 Corneille Nangaa yemeje ko umutwe arongoye ukorana n'u Rwanda nkuko bari babivuze ko ariko arenza ko ati mbere su Rwanda gusa na Uganda turakorana ariko ko M23 idafashwa n'u Rwanda ahubwo bafashanya apotre ngiko bivuga ko Stadire ni gwa Rwanda Stadire rero ibyo gwavuze bujya gwemeje yuko amakrime yose abantu bapfuye iyo myaka yose uko ari 100 ruri nyuma yabyo abagore bafashwe ku nguvu ruremanza turi nyuma yabyo uvuze ngo M23 ikorana n'u Rwanda yavuze ibintu bitatu nafashemo neza yavuze ngo bwa mbere ngo bahana urubibe basangiye frontiere eske M23 ni igihugu ni leta irafise igihugu none bosangira urubibe gute M23 atari igihugu hari ikindi gihugu cimanywe kuri Kongo gushika ariko mu mitwe yabo mengo ni kindi gihugu wala mu mitwe iyo avuga ati turafashwa n'u Rwanda mu vya gisirikare ngo uvuze ngo turafashanya ngo u Rwanda rufasha iki ko rugufasha gogo rukaguha ibigwanisho rukaguha abasirikare baza kwitwa biwawe kandi bavuze matricule ya RDF aho bigeze no munsi ubunanga n'umukandida wa CPI yego ese nzondire ngaho ntuzonyibwira apotre undindire gatoya uheje kuri umucira ndaramucira agende CPI jewe Ubuganda bwavuze ko rudafitanye collaboration na M23 ahubwo ikorana na leta ya Kongo biciye muri ADF none bitandukanye n'ivyo Nangaa yashikirije inyuma yo kwemezwa yo kwemeza nawe nyene ku mugaragaro ko yakorana n'u Rwanda burya hari ikintu utazi nakubwira muri kano karere ukeneye kumenya abasaza bazi politike neza bametriza kano karere Mutama Museveni ati jene munshire burya pression itangwe kuba nini kandi pression ntibayigira kuri M23 pression bayigira ku Rwanda M23 mva yo ntizwi nagakuno akamarionete yari ngaho u Rwanda urabona yuko abadepite ariko bavuga ati pas question ntibishoboka yuko umuntu yigira akagarara gutya hari ibihano byateguwe gufatirwa u Rwanda nawe n'abategetsi b'u Rwanda iyo tuvuze u Rwanda kamwe murumva ntituvuze abanyagihugu kuko bafise yandi bigorewe haciye haza ya mafaranga twumva 65 miliyoni $, y'amagenda i Rwanda buri kwezi yatangwa na Kongo igihe cyose Kabila yaragitwara kubera ngo bagize amasezerano yuko Kongo izira rihu Rwanda kugira ngo Rwanda ntiruyihungabanye uravyumva aye yavuyemo gisekeda ciyaza kubita ku ntoka ate ntibikunda ngo kubera ngo hari hikumirwa ngo ry'ubwoko bw'abanyamurenge n'abatutsi ngo mu nzego z'igihugu eske nivyo canke no kubera muri zo nzego z'igihugu batarimo Nyaruga batarimwo Nazaria Sorero batarimwo ari byo bikoresho byabo gisaro sumushikiranganje byari maze imisi biko bavuga yuko ngo General Masunzu leta ya Kongo yoba yamugambaniye ikamufunga ikamushira mu bihano ati n'abandi banyamurenge burya muri mu butegetsi muri amwe yubare burya leta ya Kongo bafitiye imigambi mibi iyo carte yo kwerekana yuko abanyamurenge banswe muri leta ya Kongo kubera abatutsi kubera abatutsi yego yuko ndakubaza tuvugana ukuri iyi leta y'u Rwanda urumva ibigisha iyo ideology nta batutsi pfunze yego none si y'abatutsi nta batutsi yishe President Paul Kagame mu kugena icegera ca mbere cy'umuvugizi wa leta
yagenye uwo benshi nabonye bariko baravuga ko ari mu bwoko bw'abahutu Jean Maurice cyawe barakwagiza ingengabitekerezo mu Rwanda nta muhutu ariyo oya ubwoko wowe ufise ingengabitekerezo none Apotre umuntu agerageje kuraba umunyarwanda ku isonga ariko hariyo abatutsi hariyo abahutu bana ibyo bintu rero uri mu Rwanda ntashobora kwemeza yuko icegera ca mbere c'umuvugizi wa leta Jean Maurice ari umuhutu ko ari cyo bamugomwa bamuhaye ikibanza kubera umuhutu yego bagenye umunyamabanga mukuru w'umugambwe FPR umuhutu uno munsi icegera ca mbere c'umuvugizi wa leta bagenye Jean Maurice ugerageje kumuraba uko turabisha isura umuhutu twagwa n'umuhutu yego Apotre harimaze imisi biriko biravugwa binugwanugwa ko umupaka wa Gatumba ugiye kugurugwa ariko kandi mbega ku mpaka wugaye uno munsi ntari uruhombo ku bakongomani ndetse no ku barundi cyo bivugako bavuga ngo cy'umugabo atarimo aragisoma hari ibyo usanga abakongomani bakeneye ngaho kugira ubuzima bwabo bwuzure umere neza hakaba rero n'ibyo abarundi baba bakeneye bivuye Kongo muri ico gihe rero nimba barabibonye bakavuga ati twokugurura imipaka ni vyiza kandi ni inyungu z'ibihugu bibiri n'abanyagihugu babyo. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeza rakomeze neza murose mwiriwe canke muramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV Sondo gwikaze wese because uri mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya muri Kongo Iburani mu guvuja baravuga muri Zambia Saudi Taberi Zambia Malawi n'ahandi hose mwege mwese ndabaha ikaze. Uyu ni umunsi udasanzwe kandi aho twagira amahirwe yo kwakira umutumire adasanzwe musanze umuzi musanze mukunda mu bitandukanye n'umukozi w'Imana international yavuze vyinshi yakoze vyinshi ndetse ahanurira benshi kuva mu muco kuva mu mwiza bakaja mu muco no munsi rero turi kumwe kandi kuri no munsi aho tuzakorera vyinshi bitandukanye bijanye n'akarere ndetse n'ibitandukanye turabaha ikaze Apotre. Mwaramutse neza. Twaramutse neza namutsa n'abariko badukurikirana kuri African TV. Yego abakunzi bawe benshi Abarundi abanyarwanda abanyamurenge abahoro n'abafumbira abo bose abari mu nkambi z'impunzi bo bari ku migabane yose y'isi. Ego no munsi ukurikirwa n'abantu benshi cyane gose ariko kandi umaze gufasha imitima y'abantu benshi gukira ariko no munsi cyane uri kuragerageza kubohora ndetse no gukiza no gufyonda igikomere rimwe na rimwe ari igikomere ugifyonda kikavamo amashira cyane cyane ku banyamurenge no munsi ni kubera iki uri kurashigikira cyane ubwoko bw'abanyamurenge? Sinshigikira ubwoko bw'abanyamurenge bwose bonyene nshigikira kiremwa muntu wese ko Bibiliya duteka yuko umuntu wese akunda mugenzi we sino nta gikorwa mfise nta n'imisho special mfise ku bwoko bw'abanyamurenge kubashigikira cyangwa kutabashigikira ikimbamwo nuko uno munsi nuko rero bafise ibyago bigaragara ejo hashogira ibyaga babembe canke abandi bo mu bindi bihugu muri ico gihe nibaza yuko umuntu akwiye guhagarara nyene mu ruhande rw'ukuri kubw'inyungu za kiremwa muntu cyose aho kiri. Ariko biboneka cyane ko n'ubwoko bw'abanyamurenge bwashwiragijwe cyane ku isi nzima ni hake utohasanga umunyamurenge nico kimwe no Burundi no munyarwanda ariko bitandukanye n'abanyamurenge abanyamurenge kumbe n'ibyavuba kuko intambara ziza zibasira canke zirondera amazosi y'abanyamurenge nizo zije nyuma nandi ho mu Burundi ugiye kuraba gweze 6 na 5 7 na 2 8 n'umunani 9 na 3 ibyo byose zo ntambara zagiye ziza zituma abantu bahunga. Ugiye mu Rwanda ukaraba kuva 5 ukaza n'ibi byabaye by'itsembasemba n'itsemba bwoko nabo byatumye hari abanyarwanda benshi bashwiragira mu isi yose. Rero n'ubwoko canke ni population yego y'ibihugu bitandukanye mugabo iri kirasangira amateka n'ibyatumye canke impamvu zatumye benshi bisanga mu bindi bihugu zirasa n'izisa. Kubera iki none izi ntambara mengo nuruherekerane havuye y'u Burundi hacakurika y'u Rwanda harasubira kandi vy'u Burundi harasubira kandi vy'u Rwanda uko nyene uno munsi Kongo ibimaze w'imyaka irenga 30 ibirimo
izi ntambara ya Apotre zisigura gute mbo burya intambara iba ndende canke ngufi bivanye n'icatumye iba kubera iki yabaye ndende kubera icatumye iba no kuvuga nawe babwiye intambara igira abayitegura yego bayitegura bakayitegura neza kandi hagiye bayitegura imyaka myinshi hakagira rero n'abazoyisotora kugira ibanze tutumbe abantu bumve yuko hariho umwuka mubi ushobora gutuma abantu bakozanyako hakazoza wamugwa bamwe bakina kuri imirozi itatu baja kwigwana rero muri ico gihe abantu bashobora kwinyegeza mu ntuze mu citwa ko ari ico cazanye intambara kandi atari cyo abantu bakavuga ati kugira intambara la cause yumvikane y'intambara kuko tuvuga ko hari ikintu kigana ubwoko kanaka mugabo wanashaka ugasanga inyuma y'ubwo bwoko iyo maske y'ubwoko bambitse iyo ntambara abantu bariko bironderera ibindi nk'ibinyakuzimu donc amabuye y'agaciro ibindi bintu ukazosanga abantu bagoma babona yuko umenga intambara nibo iraba nibo irondera canke ni yabo kuri abayitirirwa mais en principe atari byo muri ico gihe uravye Kongo amajwi menshi aravuga ati burya intambara ya Kongo igituma igoye guheba biterwa n'ubutunzi bwa susore ifise kuko hari ibihugu bitereza kubaho bikiyubaka mugabo byubakishije ubwo butunzi Kongo ifise aho rero urumva hari igihe usanga ata cooperation ihari ivuga ati babihane mu buryo bwumvikana abantu bashorondera amayeri yo kugira ngo baronke bimwe barondera muri bwa butunzi Kongo ifise biciye mu ntambara mugabo ititirirwa ayo mabuye yitirirwa ubwoko kanaka ivyo ni imwe mu bintu bimaze igihe kinini nya kabisa bihari ariko abantu bashaka kuvuga ati none iyo Kongo abantu baguma bapfa aho hantu hangana uko onye basi niho tuma bagerageza ati u Rwanda bakaba ruhande rwawo uburundi rwawo hari ku mipaka wa Tanzania canke Uganda bakabugwa kugira ngo Kongo ishobore kuronka amahoro ko umva izo ntambara zabaye izagasaki bakagabura ikindi gihugu kumva hari no muri ivyo bihugu la souveraineté nayo ega souveraineté no kuvuga yuko igihugu kiba gikontorera imbibe zaco zose muri ico gihe umva ivyo byoshoboka bimwe mu byifuzo by'abantu bo muri kano karere avuga ati mu kirundi bavuga ko ico umugabo adafise aragisuma mugiye kuciba barakugigiza cyangwa bakaguca izosi niwe asuma mugabo ugiye ukajyana akaboko biragoye imyaka 30 y'intambara uno munsi ubwoko bw'abanyamurenge hariho umwana yavutse yumva intambara uno munsi arongoye acumva intambara n'umwana we ariko arumva intambara kuko barongora kare yego cyane izo ntambara mbega muri kazoza kubwo banyamurenge muri kazoza ka Kongo ubona bizogenda gute burya mu bana ubwa mbere no kubanza bakamenya ubuhendo bagiyemo buryo wagiye kononera abanyamurenge ni waronsemwe ibihemu akoresha kugira ngo ubwoko bw'abanyamurenge bugire ibyago iyo abanyamurenge bose baguma mu bumwe bakaguma nyene ari umuryango canke ubwoko utavanguye canke atanumwe yemeye kuja gukorana n'umwansi abanyamurenge bibereyeho neza kuko imbere y'iyo myaka 3 uvuga abanyamurenge bamaze imyaka amajana muri Kongo imbere yaho no siho baba none hari umuntu ariko abarondera no iyo bariko baravuga ngo bariko baravuga ko bakumiriwe mu butegetsi sivyo iyo n'amaslogan ibintu bya propaganda bagira kuva kuri mpuze mu butu abanyamurenge bari muri leta barimwo nuno munsi gushika no munsi tuvuga namanda yibabwira buri mu bwoko bufise abageneral benshi mu gisoda n'abofisiye batagira uko bangana muri leta babamwo kandi baze Kongo ifise ubwoko 550 sivyo mugabo bose ntibari muri leta none bose ko batariko baragwanira ubwo burenganzira urabyumva hariho abashikiranganje mu nama nshinga amateka barimwo muri presidence y'igihugu muri state house barimwo none wumva ubwo burenganzira barondera kiretse niba babwiye bati Kongo igomba kuba abanyamurenge gusa n'abatu ivyo navyo c'est topic ntibishoboka izo ni indoto ziri irrealizable ntibibaho nta na rimwe Kongo izofatwa ngo yiko igihugu cy'abatutsi biti igihugu cy'abanyamurenge
ntibibaho oya nico kimwe no mu Rwanda no mu Burundi mu gihe ayo moko yisanzaho yose igihugu ikabicabo cyose tushobora kuvuga ngo igihugu kizoba cy'ubwoko bumwe izo ntambara zizoca ziza rero nibaza yuko uwabahenze n'uwabdabor wagiye kubahenda ngo turasa tuvuga ururimi rumwe mwebwe tugomba kuza kubahesha igihugu ntacyo bazobaha kuva umunsi bavyemeye niho munsi batanguye kumererwa nabi no guhunga kuko abanyamurenge bari mu bantu bari babayeho neza imbere y'izo ntambara umuntu yasaga atunze nk'inka nk'ibihumbi nka bingahe urumva hanyuma amata indimiro zabo ntizikeneye n'amase urimye bica bimera ngabo kubera urwo ruhendo bagiyemo rwa politike cyane cyane turutse mu Rwanda kuko byatangwe nyuma y'uko FPR ifashe ubutegetsi mu Rwanda kuva ico gihe niho ibyago byaciye bitangwa kugwira kuva umunsi bavuze bati mwebwe turi bamwe bakemera ngo n'abanyarwanda abandi bakemera ngo n'abatutsi bagashobora bavuga ati rero bagomba gufatanya ku Rwanda bafata igihugu canke bawadira uburenganzira kandi bari bafise niho umunsi ibyago byaza rero urabona aho bibagejeje uno munsi ni ngorane Apotre umuyobozi mukuru w'inyeshamba za AFC M23 Corneille Nangaa yemeje ko umutwe arongoye ukorana n'u Rwanda nkuko bari babivuze ko ariko arenza ko ati mbere su Rwanda gusa na Uganda turakorana ariko ko M23 idafashwa n'u Rwanda ahubwo bafashanya Apotre ngiko bivuga ko mu gihe ubu rero batanguye kwemanga imikoranire hagati yabo ikarata yo bigiye guhindukira kuri leta ya Kongo canke leta ya Kongo ifata izindi ngingo zayo byaba rusinze byo barimo kubera none u Rwanda rurinamuye kwakanga bishije kuri wa mudama arusorokira muri Amerika yego Matilda ataho twababeshe rero harageza ko tuvuga ukuri ni twebwe dukorana na M23 stadire umba bababwiye bavuze ukuri mugabo ukuri kwaye gusanga kuzwe na bose yega uno munsi ikire nticyugaye hari amasatelite yo hejuru n'uwisoboye mu ijoro bamubona n'ivyo atwaye barabibona n'ahari barahabona rero urabona iyo bivuze mu gihe byose bizwe mugabo Kameme nabivuze mu gihe ngeze ntiweje Felicite Rwanda Kameme kuva mu kinyomo kavuga utundi mukiye mu ruhande gukuri isawa mugabo rero ibyo bemeye stadire yuko M23 burya yiswe M23 kubera amasezerano yacanganye amasezerano na Nairobi na San nimba nahe yego Sun City urabona yuko yatangwe yitwa RCD yaduga ibasenedep sivyo hanyuma yaza muri za M23 za mbere za kabiri no munsi yaho hatuyemo na AFC hacamo na MRDP twivane abo bose ni babandi nyene stadire ni gwa Rwanda stadire rero ibyo gwavuze burya gwemeje yuko amakrime yose abantu bapfuye iyo myaka yose uko ari 70 ruri nyuma yabyo abagore bafashwe ku nguvu ruremanza turi nyuma yabyo turi kumwe twarabikoranye donc uwakoze icaha n'uwakimufashije burya bose bahanwa cyo kimwe sivyo mewi rero Amerika irerekana neza yuko hari abasirikare b'u Rwanda barenga 7,000 bari ngaho muri ako gace ka Goma sivyo n'ingene binjiye barababonye barabivuga sinzi ko bakurikiranye ikiganiro canke ibyabereye mu nama nshinga amateka ya Amerika ubuvuga ariko baravuga bati no ntibishoboka yuko umuntu asinya amasezerano hama ngo acagenda yigira utwinda yigira mu ibutura ibintu byose ukamenga ababihagarariye numva nta gaciro yabahaye donc bariko baravuga ibintu biteye ubwoba ngaruke kuri Nangaa rero Nangaa muri inama nyene y'abadepite ntaragaruka kuri ku byo yavuze bari inama uyu mudepite ati tubaze uyu muntu yitwa Nangaa tubona yama yandika ivyete amenyesha ngo baravuye za Uvira sina nabivuze nabwo nkuye bivuga yandika nkande yandikirande none abadepite b'Amerika ntibashigikisha bati uyu muntu kwari ubukete tuguma tubona businywe n'uyu Nangaa uyu muntu Nangaa mu by'amasezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda M23 yasinye igihe abakuru y'ubwo bahagurutse bakaje gusinya amasezerano hari ibintu Nangaa bamujeje canke bavuze bati ibintu nawe arabyemeza mbere yuko dusinya cyane tubire gute n'ibindi mvugo bavuga ati ibyo bintu donc ntibamuzi oya jahiyo
cya kabiri ngaruke kuri nanga biga kwihamenya y'abatwenzi utarubuza abagutwenga uhuhu n'ugushaka kugira gute uvuze ngo M23 ikorana n'u Rwanda yavuze ibintu bitatu nafashemo neza yavuze ngo bwa mbere ngo bahana urubibe basangiye frontiere eske M23 ni igihugu ni leta irafise igihugu none bosangira urubibe gute M23 atari igihugu atari leta ega hajya inyeshamba ziri hatwagwa na Gisekedi burya bien sûr none hari yindi leta hari ikindi gihugu cimanywe kuri Kongo gushika ariko mu mitwe yabo mengo ni kindi gihugu wala mu mitwe naho rero aho mu mitwe hari akantu ntuzarufiriye yavuze aravuga pase kandi niko naye nenda kazi sinzi ko urabona inkende ivuye kwiba ikigori mu murima iragitonora mugabo mu kucoza ko itaze gucana mu cyaro hari igihe ibona kotsi kari hari hakurya igakisutarara ngaha mu mutwe vuga ugumize mu mitwe igaci hindukiza cya kigori ihindukiza kuri ka kotsi bona hakurya sezade mu mutwe kiko kirasha kandi kirya ari kibisi mugabo mu mutwe izi yuko cyahiye rero tuvuze aho kajambo mu mitwe biri mu mitwe yabo rero ni realite M23 nta rubibi bifise nta gihugu gifise sadire rero ko tishobora kugira ntuzeye des relations bilatérales canke multilatérales n'ibihugu cyane n'igihugu kanaka M23 ntigira umushikiranganje umigenderanire n'ayandi makungu ntibikunda kuko nta gihugu gifise nta leta igira none igihugu kiri souverain nk'u Rwanda gifise imbibe zacyo wewe wumva byo ukunda gute yuko kivuga ngo gifitanye imigenderanire yo gufashanya hagati y'ibyo bintu bibiri M23 n'ico gihugu mu gihe bazi yuko M23 ata gihugu gifise icya kabiri yavuze urabona ngo kuri frontiere yabo kwibariyeri donc abantu baca hari uruja n'uruza rw'abene gihugu abanyagihugu b'u Rwanda n'abakongo mugananga avuga ngo abanyagihugu bacu n'ab'u Rwanda ngo habica imigenderanire imeze uku n'uku akibagira yuko M23 atabanyagihugu ifise muri kajya gacira bafise no ntigira numwe no c'est une population prise en otage me bajaye baragoswe bafashwe mpiri wati me mu bisanzwe n'abakongomani Kongo nayitwagwa na Gisekedi none harakaranga muntu ka M23 bafise oya M23 bafise passport irashaka kugira passport yavuga tubona umunyagihugu wa M23 ejo yofata indege akagenda ahantu none bimuhendane none abanyagihugu yitirira ni bande babayoboka mugabo nabo sabiwe ntibabayoboka bari prise en otage baragoswe ijo ni cya kabiri ntagira abanyagihugu ntabeshe zero sufuri kabisa urabyumva hanyuma icya gatatu yavuze ngo barafashanya ngo mu bya gisirikare ntabyo bafashanyamo nta na kimwe kuko uvuze ngo murafashanya ni ukuvuga nakaragufasha iki nawe ukamufasha ikindi iyo avuga ati turafashwa n'u Rwanda mu bya gisirikare nubwo uvuze ngo turafashanya ngo u Rwanda rufasha iki ko rugufasha gogo rukaguha ibigwanisho rukaguha abasirikare baza kwitwa biwawe kandi bavuze matricule ya RDF urabyumva sibyo wewe arotour u Rwanda mu bya gisirikare uja kurufasha iki bahinzira kugira ngo hari aba instructeur bava muri M23 baje guforoma ingabo mu Rwanda c'est ça unique yego su Rwanda rujya guforoma muri M23 yego su Rwanda rujya kugwana yego
mugaro ukitwa M23 mu yindi mvugo nta gufashanya kuhari ni ugufashwa kuko nawe narabizi u Rwanda ko rutangwa kuvuga ati twe turakorana mu yindi mvugo amasezerano akaba agobrije yuko iyo ntambara ihagarara mu yindi mvugo u Rwanda rusiye kuvuga ati buri M23 turayirekuye imfashanyo kwa dufashanya nayo turufasha irahagaze tuzocara mu Rwanda bamenya imivezo kibiyanda ntibikunda gufashanya rero byo ntibikunda nangazi perezida nta gihugu afise nta mbibe rero afise aho ntuzeye aho bigeze uno munsi ubu nanga n'umukandida wa CPI yego ese nzondere ngaha ntuzonyibwira undindire gatoya uheje kuri umucira ndaramucira je CPI jewe Chichande ni human right watch jewe bivuze bitaraba je ndi mu nama nshinga amateka y'ubugo bwa burayi urambo nayo jewe mu nama y'agateka mu nama yantuzeye y'akanama kaboneka y'umutekano kwize hari intebe yanditse ko mbayagura habo ariko ivyo bivugirwayo le crime de guerre zizohanwa none ibyaha byo mu ntambara none bazohanana ninde yayoboye urugamba ninde yagwitiriye sintuzo zinanga simakenga sibanyarugabo wiringoma bajya bose aba bose ubu unya ejo canke giye dushobora kwikangura dusanga bari mu minwe itari yabo bijya genda kugira uravye ingene biganiro biriko biraba ngira ndabishike ko mu kanya na pression irimwo bikaramuka biheze neza uko bavyumvika bikagenda gutyo konge atanga gukontorora akarere kayo neza u Rwanda rugasubizwa mu Rwanda rwabo nyene hazohasigaye ko hasohoka imitahe mpuzamakungu yo gufata abantu bafise ibyaha bagizwa mu ntambara wibagiye yuko hari abasivile bapfuye bakishwa n'iyo M23 hari n'abamwe bazize ubwoko bishwa ko ari abahutu bamwe bishije 160 uraza gitigiri cy'abagore amaze kuvuga ku nguvu uraza abana baguye muri rya ntambara ingene bangana urazi hohoterwa ry'abantu batabagajwe imibiri yabo bakubiswe inkoni bagapfa sivyo bagirirwa na M23 nko bagirirwa nibwo bufatanye bwabe n'u Rwanda yeske baza yuko izo crime zose zitari enregistré muri CPI akurindiriza umwanya umwanya ni question y'umwanya ni question umwanya ugeze ati ntambara yageze ati kura kuripa ngo tubwira ibintu wakoze acaga ati rero aba urabona ko batangiye kuvuga ngo urumva ngo hari drone yaturashira tuhusha ngo twe na kabira nimba yana bande shayi drone kwitahuri ikunda ku urasa nabi gashe kwitahuri ikunda ko none urusasu minga ntibyahora bikunda gushika mwini vuga urumva ariko bagomba burya jewe ndakubwiye sindaje muri negotiation nimwe kuko nta ibyo nzi muganda bikurikira cyane iyo negotiation zagenze nabi ababivamwo tete hote barabivamwo tete hote mugabo hari abandi baba les victimes cyangwa bakaba les boucs émissaires y'amakosa bakoranye n'abandi mugabo ubu babaye sacrifice mu yindi mvugo nimba u Rwanda rwagiye kunegosia rukanegosia dora part de M23 ntigware kuraba inyungu zago gusa zari kuraba ati mbega aba bagabo twakoresheje aba bagabo twatumye gukora ya mafuti yose kwejo hazoba ibitabo byo kuzingururwa sivyo bakavuga umwese ibihano aronka imbere yo kudusinya amasezerano ngo tubone tunegosie iminite yabo ubudahangana kubera batugasiye amasezerano atabudahangangwa bafise stadira aho bari hose barabatora mugiye yo masezerano yahagarariwe n'amakungu hakuriya bavuganye bati nukuvuga ngo ibyaha byakozwe
navyone tuvuge ngaha tuvuganye yuko atankurikiza naka iminite yabo ntayibonye sinzinya nguciye wisinyira ibikwerekeye gusa uvuga uti sabo nabyaye n'ubundi barabakozi ejo nzokoresha abandi abo nibagende potere yambaye hajya rero hajya bari mu tuzitizi gutyo burya hari umuntu aca umugani ugasanga arawiciye ashaka gucira bene wabo hari umugabo w'umusenateri yitwa Evode aho mu Rwanda naho ndamwumva kera ari muri Canada ibintu yavuga uno munsi mugabo byose yarabyubitse ubuye ari ku bindi neza kuvuga akantu yavuze ngo imbeba ngo ntishobora gukubitira pompaje hejuru ya Rwagakoco nuko imbeba tiyoje hogira imyimenyerezo ya siporo bire ku pompaje yibagire yigirire hejuru y'akamashu byogora kuko aho kamashu mwana umwanya karayikushura rero abanabo baragiye kameme barakora ibyo bakora bibaza yuko bakomeye kubera amajwi ava mu babashigikiye amaradiyo abaga ati murakomeye ibintu bimeze kunuku me bakibagira ko abo hantu bariko barakinira ari nka kujya imbeba iri kikinira hejuru y'akamashu umwanya n'umwanya bashobora gupfa canke bakajanwira iyo ntibiva mu gutyo oya iyo utanguye kuvuga yuko bamwe mu bantu bemewe muri M23 canke igihe ashobora kwisangira he benshi bagutera amabuye tuvuga ivyo utazi apotre ntaco urumva ntabizi igihe cyo kizobimenya gusumba jewe none ibyo baraye bemeye byo ntiyamaze imyaka 40 ngahe babihakana none ubu nije nabibemeje Jara ruhana gize kuri abavyemeye none ko bavyemeye ubu bose ntibaraye bashigikiye u Rwanda rwose rwarashigikiye tumujya mu pasoni arushoje ko ati emeza bimwe mbahaga yahora avuga kare twebwe none we wumva ntukareke kuvuga ukuri kurateba kumvikana kandi ukuri gutegwa amabuye na benshi umugabo hari aho kugera akavuga ati finale ma twamuhora ubusa umwe yavuga nibyo rero ugiye kuraba ibyo byose ni ibintu rero nariko ndavuga yuko ibyo bavuga ngo habaye imigenderanire gufashanya ngo n'u Rwanda ndabura bivuza ari uko u Rwanda rwamaze kuvyemera ucubona yuko avuga ati reka nta kundi ni nko kunywa mu gunyuzwa sinzi urabona abantu kenshi kuri wacu hari kwambira inzoga z'amasaka inzoga bakayinywa mugabo hakaba n'abandi bantu barindira umuhwanyo yego ni imvuzo ziba zasigaye mu nkono inzoga bamaze kuyikamuramo bashaka guha ibivuzo bati sukamwe amazi nawe utore umukenke ujige wumve ko atakantu mugabo ntubanyoye inzoga none uyu nawe nanga ahenze igihugu cy'u Rwanda kirabishimiye kirabyemeye mu nama yawe ni hari ambasaderi abivuze nawe bukiye mu gitondo ngo burya rero ngo dufise conference of press ngo dufise ibintu tuvuga muri make nta kuri yavuze nta kuri we yavuze yagombye kwikomeza nta kuri kuri iyo vuga rikonjize nabi ariko ari ntiyari kuvuga ngo turafashanya yavuga ati twebwe turabakozi b'u Rwanda niko dufashwa n'u Rwanda ariko kugira ngo nimwumve yuko u Rwanda rufasha M23 gusa yavuga M23 yofasha ku Rwanda yaciye avuga ati ndetse na Uganda naho nyine turafashanya bisigura ko si u Rwanda gusa ntibamuteye ibyatsi yego none ubu nyine mu gatondo wa Apotre abaganda ntibakibaregeje ubwo nyine yego niko ndimse ndayibona no musi mu gatondo Uganda bwavuze ko rudafitanye collaboration na M23 ahubwo ikorana na leta ya Kongo biciye muri ADF none bitandukanye n'ivyo nanga yashikirije inyuma yo kwemeza nayo nyine ku mugaragaro ko yakorana n'u Rwanda burya hari ikintu utazi nakubwira muri kano karere ukeneye kumenya abasaza bazi politike neza bametriza kano karere Mutama Museveni ati jene munshire burya ugeze ubwenge bwinshi
ni kubera iki none nanga yemeye kucavu ashirako n'Ubuganda mu gihe Ubuganda bwo bwabihakanye impamvu ni iyihe kuba nanga yabivuze amfete wewe ni kubera yibaza ngo afise akarere yafashe harimwo aho hagera ku mupaka w'Ubuganda uyu Burundi ntiyabuvuze ati inde nanga ubwo ntiyabuvuze kuko natwe turahana imbibe avuga abantu natwe turahana imbibe na Kongo yego mugabo ntiyavuze ko nabo bakorana yashimye kuvuga kubera kuri uwo mupaka bahana n'Ubuganda nta bibazo bafise abahereye Burundi urabona yuko byagoranye rero urumva biragoye kuba Ubuganda bwa mwiho hakanye oya bwa Museveni mu mutego ntiwowemera umutego kandi kuja kwemera ko ufise imigendera n'ikirobere cyo mu kindi gihugu icyo ni icaha gikomeye guterera kuja guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu cigenga ntivyo Museveni afise uburambe bwinshi muri ivyo bintu ntivyoko naho yo gukocora Museveni yego ntiyokwirirwa ari ishongora ku maradiyo canke ngo abwire amacano y'ama social media yo mu Buganda ngo ni muri go muratoka abantu nkuko ben aho haruguru babivuga wapi yego kandi kuba bafashanyaho canke afise interano yabahaye birashoboka burya yego mugabo ugiye gucu witerera hejuru ngo uje kumena amabanga arakubwira ati tupfa wambaye rero sindakuzi rero kagere urumva rero ni kwikomeza abantu bumve ko adahobahoba donc shigikiwe sinzi n'igituma atavuza na Kenya kuko Ruto arabumva cyane kandi baze ko yigeze no gutuma intumwa igoma nibaza yuko uko biri kose igisura cy'umugabo gihakuza bunini reka turindira amakuru kuko sinzi ko wari uzi yuko Amerika yafashe iyindi sura yo kugira ngo bashire mu ngiro aya masezerano ariko birakunda ko amasezerano aja mu ngiro abarundi bavuga ati byanse mu makofe tuja mu migere we wumva ari ukuvuga ni umugani mudasibuze ko ari abarundi uravuga none sinibaza yuko uko byogenda nayivuze mu higaniro giheze twumvise ngo habaye guhamagara Kigali bayiteka yuko M23 yarivuye ibuvira uraza amakenga nayo nagitse ndavuga ati kubera iki boyibwira kuva ibuvira gusa ntibayibwire ngo ive Bunagana ive Bukavu ive Goma ive hariya hose itahe isubira i Rwanda mugabo bakavuga ati vaho gusa mugabo rero urumva abanyamerika canke la communauté internationale ntiyihuta cane mugabo ico yashizeko ikagihagararira burya baruhuka kenshi ari uko bakibwiye mu ngiro rero urumva nibaza yuko uko biri kose rero ntawo jewe uko ntanguye kubibona pression itanguye kuba nini kandi pression ntibayigira kuri M23 pression bayigira ku Rwanda M23 yo ntizwi nagakono akamarionete ye kari ngaho Rwanda me barabizi yuko ataja nayivuze sindi ko mwe mubika amajambo nayavuze nti nanga abo banyarugabo bajya bamakenga nta jambo ryanyuma bafise ryo kuvuga ngo turahagarika intambara canke turayibandanya n'u Rwanda bagiye ati jimbere ni jimbere jinyuma ni jinyuma hagarara ni hagarara ejo vuga no kuvuga ati mvuga iki mvuga ibinganiki mbwirende bavuze ati tukana mvuga ati ntukende ndamutuka ibinganiki mwindi mvugo nta kindi niko babwira mugabo wari ugiye kubiraba pression nini Apotre hari jambo abantu benshi bagize kamakenga ati none gukorana bisigura iki kuko ugerageje kumviriza nanga yagerageje gusigura ijambo collaboration kugira ngo nimwumve yuko bafashanye ijambo gukorana
risigura iki gufashanya byoryo risigura iki mbega amareta aremerewe biremewe biciye mu muco ko ashobora gukorana n'inyeshamba ntibibaho bwawe mbega iyo leta ibigamije iki kugira ngo hari nzakuga ivyo bintu yayo mareta abagamije iki ubwa mbere hoho igihugu kirashobora kwiyumvira gutera ikindi mugabo kugenda citwa ca gihugu nyene bakabona si vyiza barashobora guca rero batanga akazi bagatanga ikiraka bakagiha abantu cyangwa kagiha ikiroberi kanaka nivyo u Rwanda rwakoze u Rwanda rwateguye gutera Kongo mugabo rwanka kujeyo gwitwa u Rwanda ruca rwangaje M23 M23 rikirakora ikorera u Rwanda mugabo muyisanzwe igwana u Rwanda kuno munsi ku mpapuro mpuzamakungu bivuga yuko u Rwanda rufasha M23 okay nimba ari uko bimeze mbega leta iremeye gukorana n'inyeshamba so kuyifasha kuko ntivyemewe ntivyo nashobora nico gituma itubahwa kuvuga tutavuga ngo twe turu Rwanda ngo twagiye kugira gutyo bavuga ngo turabafasha muga ntibovuga ngo twebwe nitwe turiyo Rwandira muri ubwo ntuze bini mvuga ico ni icaha kibi kuko mu bisanzwe umuntu wese arekuriye ko abana amahoro na mugenzi we akubahiriza imbibe z'uwundi mugabo kumva yuko inyeshamba force negative hari leta izishigikira mu gihe hari amategeko mpuzamakungu agwanya mwene izo nyifato z'uburoberi n'imigwi y'iterabwoba nico gituma kenshi bidashoboka kuvuga ko byoba birekuwe ntibikunda Apotre inyeshamba za M23 ndetse na RDF biraboneka ko babaye determiné kuko bavuze ko hamwe FARDC yosubira kubagaba k'ibitero ko bazoca basubira gufata Uvira. Apotre ivyo birashoboka bobo ibyo bavuga urumva so babivuga ntibashobora gufata ntaje gusubira inyuma kuko none aho bahavuye kubera bavuye kuri babarashe itegeko navuze mu minsi nti ingufu za diplomasi ziko zisumba ingufu z'inkoho ku rugamba nimba bahavuye batabirukanishije urusasu bakahava kubera itegeko ritandukana naka urumva yuko uwabategetse n'ubundi bazokora icyo bategetse nta ngingo yo bavuze ngo tuzogira uburyo tuzogira gutyo wapi oya ibijyanye n'aya masezerano y'abayadoha canke aya Washington igihe cyose yabaye basinya nta gihe na kimwe kuri tera ibintu vyigeze bihinduka abantu baguma bicwa abandi baturubikwa bafatwa gutandukanye mbega hakwiye iki kugira ngo izo ntambara zishobore guhagarara amikindi naco inama y'ubumwe bwa Afrika irashobora kubikemura mbega izi ntambara ishobora kubikemura canke bidusaba nyene kuja mu mahanga ngo baduke muri ibibazo vyacu ntuzeye abashinga amateka ba Amerika ubwa mbere ho tubaye tumenyesha reka twumviza yuko iyi dosiye ya Kongo n'u Rwanda by'amasezerano ntibikiri mu biro kwa Trump yaramaze kubiha icegera cy'uburyo Vance iyo rero bimeze gutyo ntibiherere bikiri mu biro kwa Trump akabitanga kwa vice president pour traitement amubwira ati kurikirana ibi bintu hanyuma mwige na mesure zofatwa kugira ngo aya masezerano twaharariye aje mu ngiro iyo hatabaye mesure rero za diplomasi bikanga haca haza mesure za gisirikare no kuvuga ya masezerano yo kuva muri Kongo ukanka kubera ibiganiro bariko muravuga ati vayo ukanka haba hageze ko bakuza y'umututu w'inkoho sinibaza rero ko M23 urumva yakomeye n'igikoko izo hafi hangana n'ingufu z'abanyamerika ntibyoshoboka sivyo sinibaza yuko President Kagame avuze ingufu zo kugira brother fair na Trump canke abandi bakuru b'ibihugu sinibaza yuko avuze ingufu zo guhangana n'ingufu za Kongre y'abanyamerika ntabyo nibaza kandi nibaza ko atari byo icya kabiri ugiye kubiraba nuko ariyo ntumbero bisa n'ibigomba gufata mu gihe abantu bari kubagira akagagazo urabona yuko abadepite bari kubavuga ati pa question ntibishoboka yuko umuntu yigira akagarara gutya hari ibihano byateguwe gufatirwa
u Rwanda nawe n'abategetsi b'u Rwanda iyo tuvuze u Rwanda kamwe murumva ntituvuze abanyagihugu kuko bafise ayandi bigorewe ni leta y'u Rwanda mugati ati ivyo bihano ntimubishire mu ngiro c'est-à-dire yuko le Congrès américain iriko ivuga ati pas question nimba umuntu atumva shira mu ngiro ivyo mwavuze yuko muzomukorera nibihanuka hanyuma sinze ko warubizi Ubwongereza urazi abanyamerika babwita ngo ni Uncle Sam uko benshi bavuga yuko abanyamerika mbwa n'abongereza rusa no kuri gwabyaye Ubwongereza sivyo Ubwongereza nabwo buri ko busaba yuko haba appliquer ibihano les sanctions ziri muri resolution yatowe na Conseil de sécurité des Nations Unies resolution 2773 irimwe ibihano bitagira uko bingana sivyo kandi ukibuka yuko Ubwongereza nibwo busa nuko bwareze u Rwanda inyuma yuko Kagame n'inkotanyi bafashe igihugu nigo gwafashe u Rwanda Ubwongereza burya nibwo bwari pare canke umurezi w'u Rwanda mu byo bakompanye mu bintu byinshi bazi yuko na Tony Blair bavuga yuko bari abaconseillers privés conseil spécial ba Kagame n'abandi ubu no munsi urazi yuko kujya ibihugu byakoronijwe no mu Birigi hariho amapui budgetaire bwahora butanga kugira ngo amabije y'ibihugu abe complet sineko mwari mubiza u Rwanda shakane Ubwongereza bwabaha $1 milliard ya budget support donc ntuze ya appui budgetaire uravyumva ubu kuva mu kwa mbere gushika no munsi mu kwa mbere ku mwaka wa 2025 Ubwongereza bwarakasa amafaranga bwarahagaritse kibwasuye kuyatanga kubera havuga ati ntushobora kuguma dufasha igihugu kiriko kiviyora amategeko yose kandi kikaja mu ntambara zica zidasona agata yakazi na muntu ayo na yambere agiye uraraba intuzeye ishira hamwe ry'umwe bwa buraya ko ntuze na abadepite baravuga ati no kadushanaye cooperation n'u Rwanda mu byerekeye guhanahana amabuye y'agaciro me ntidushobora kubandanya mu gihe izo zahabu canke ubwo butarazana buza buri ko amaraso y'abakongomani ntibikunda c'est-à-dire Union Européenne yose yavuye inyuma y'u Rwanda sauf la France uravyumva icya kabiri nukuvuga iyo mfashanyiragiye haciye haza ya mafaranga twumva $65 million y'amagenda i Rwanda buri kwezi yatangwa na Kongo igihe cyose Kabila yaragitwara kubera ngo bagize amasezerano yuko Kongo izira rihu Rwanda kugira ngo Rwanda ntiruyihungabanye uravyumva aye yavuyemo gisekeda ciyaza kubita ku ntoka ate ntibikunda abanyamerika urabizi yuko hari amafaranga menshi batanga aciye mu kintu cyitwa USAID USAID niyo yaci finance ajya ma ONG menshi yakorera mu bihugu bitandukanye mu bantu bari bafise abantu bagira amarobingi menshi kugira ngo amafaranga maximum ashoboka ava muri ayo mafaranga y'abanyamerika aca muri USAID aji Rwanda Rwanda rwa mbere nigo rufise abakomisiyoneri benshi ku isi oui nigo rufise abantu bagira lobbying nyinshi nta hantu na hamwe mu mashira hamwe ashobora gufinansa ababayeri yose bari utazosanga harimo umukomisiyoneri w'u Rwanda kandi umuhemba neza urumva Trump nawe araje we na Elon Musk bati cyambere utangura gukora USAID no crossing out no kuvuga imihora yose amatwiyo yahora azana amafaranga yose mu Rwanda asa nuko yabaye bushe yazivye yindi mvugo rero nta handi bafise bavuga ati nawe tugira gute tufuma tugwe duherereyo mugabo tudasahuye ibintu ngaha kidushobora kubaho ibi bintu byose utakibironka sivyo no kurumva ni ibibazo biteye ubwoba no ugasanga rero muri ico gihe umuntu iyo abantu bose isi yose itangwe kuvuga ati wewe ugasigara wenyene bibaza yuko na hotel igere kavuga ngo uvise ibintu bikomeye ngo uvise ubwirinzi bukomeye ubwirinzi ntibaburya ubwirinzi abanyarwanda bazobushira kuziko baburya ngo wazema misira komakomeye sivyo umunyarwanda yishwe n'inzara uzomuha ibombe ayiteke hakeneye kubaho wini mvugo rero nukuraba ibintu biriko biraba kugira kameme bagire bati amazi ntiyigwarenga inkombe
ngo tuzoshire ibintu ku nguvu tubishire mu buryo bikigendeka neza kuko nta n'ikimara maje kirimwo kuko y'abakongo yarasenye no Rwanda rwarasenye kuvuga umwe wese nashire mu ngiro ibintu uko bigize uko yavyemeje Merutse kubona ntuze discours ya President Kagame yavuze ngo no one can bring me on my knees yego yihagaze ko cyane rero burya hari igihe umuntu avuga ijambo iryo jambo rirabikwa rirabikwa wumva ushatse kuvuga uti kwisi yose nta muntu n'umwe jewe yontegeka ikintu ngo ndagikore kubera antegetse n'uwindi mvugo nico yashatse kuvuga ati je nta muntu yomfukamika ngo ndamupfukamire ngaho urumva ko ahanini uretse gupfukama ko bapfukama muri kiliziya gusa mugabo urumva yuko amaboko y'u Rwanda yahora yakira ibintu byinshi ategeye amakungu c'est-à-dire yuko nawe arafashwa ce n'est pas une puissance uvuga ngo Rwanda rurikwiye ruzobaho rudakeneye yandi makungu canke ibindi bivuye izindi nyungu ziba mu bindi bihugu nibaza yuko nuko bivyogenda abantu boguma biyemera canke berekana yuko intambara bayifise ari bo bazoyinesha ryari biragoye tutaravuga icyo abanyamurenge ndakivugireho nimba wari wanagiteguye ukireke yego iyi ntambara ibitirirwa ifo ko bamenya ko atari yabo si yabo ndabisubiramo hari ibintu bakunda kuvuga mu masoroga yabo ngo twese tuzotega amazosi muganaganda kubwira kuva umunsi bemeye kwitwa abanyarwanda kuva umunsi bemeye gufasha u Rwanda kurwanya igihugu cyabo burya bari bahejeje gutega amazosi genda uraba abantu bamaze gupfira muri iyo ntambara ingene bangana benshi baratikiye cyane uyu misore myinshi yari yaheze hari ingo zugariye ubu ziri mu bivumvuri usanga zarugariye ari misaka ata muntu asigayemo uno munsi kwibaza yuko bakababwira ngo bazofata igihugu ryari ubwo burenganzira bavuga bategeza kuronka n'ubuhe busuma ubwo bafise mbe kubera iki imbere y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu abanyamurenge ko bari bafise amahoro kandi bamaze imyaka amajana hariya none ico gihe ntibabana bafurera ntibabana babembe ntibabana baruba ntibabana barega ntibabana abanyindo none ico gihe hari ingorane zari zihari hari umuntu yatuma umundi urutoka avuga ngo we munyarwanda papi hama icya kabiri kuva ku ngoma ya ntuzo ya Mubuto ya kera abanyamurenge bari muri guverinoma harimo ndakwibutsa yuko Kongo ifise ubwoko amajana 550 yeske muri amajana 550 tipanze ko abanyamurenge ni majorite mugabo mema nuko ari minorite bo bamabiro tuva muri leta ariko hari amoko amajana hatagira umuntu n'umwe muri leta hatagira n'umushinga amateka mugabo urabona abanyamurenge bari muri leta kuva kuri Mubuto sibyo abitwa bagisaro harabashikiranganje sibyo aho uno munsi ugiye kubiraba mu gisirikare muri ho commandement abanyamurenge bari mu bwoko bw'isa abagenero benshi mu gisirikare bari mu bwoko bw'isa ba officier benshi bafise les membres du gouvernement n'uno munsi muri leta barimo no mu namashinga amateka barimo mu bacuruzi barimo n'abakoze umukuru w'igihugu barimo none kuvuga ngo duhuye kugira ngo dufashe bene wacu nabo habo nanga nishakana yavuze nanga ngo kubera ngo hari hikumirwa ngo ry'ubwoko bw'abanyamurenge n'abatutsi ngo mu nzego z'igihugu eske nivyo canke no kubera muri zo nzego z'igihugu nyaruga batarimwo Nazariya Soberwa batarimwo ari byo bikoresho byabo gisaro sumushikiranganje abitwa baye noga z'abadepite abitwa bana saba genero nta bakoze bari hari none ndagenda kubaza uri kuriyumvira yuko hazogera igihe bakavuga ngo bagwanye igihugu cyabaye cy'abanyamurenge gusa n'abatutsi ko ibyo bizobaho kiba ibyo ntibizoba kuvuga ngo uno muze ngo wazoha igihugu cyabo baragifise mu bana b'igihugu
bahabwa agaciro barimwo mugabo uno munsi bemeye kwifatanya n'abandi binyambukira baza kwitiranwa nabo kugira ngo bashike ku nyungu zabo ariko bazishike ko babanje guca hejuru y'ibiziga by'abanyamurenge n'abatutsi bamwe bamwe iyo za Masisi n'ahandi babanje gutembesha imivo y'amaraso y'abana babo ku misozi babanje gutuma abari bafise inka zabo zinyagwe zikicwa abanyamurenge bari bafise aho baba uno munsi bakangara bakaja kuba impunzi bari abantu bafise ubuzima bwiza mugabo uno munsi ukusanga muri bo hariho umuntu yagiye kubakwegera kujya umuntu akwegera ikara mu gashambara naho rero u Rwanda rwabahendeye kuva ico gihe baruhaye kuvuga ati twebwe uno munsi turiswa abanyarwanda abane tubaye abatutsi bakiyambura ubwo bunyamurenge bwabo bakiyambura ubukongomani bakaja kwemera kuba umwansi w'igihugu cabo bagahindukiza inkoho bakarasa ubutegetsi bwabo niwo munsi wa mbere bateze amazosi ego byari maze imisi biko bavuga yuko ngo General Masunzu leta ya Kongo yoba yamugambaniye ikamufunga ikamushira mu bihano ati n'abandi banyamurenge burya muri mu butegetsi muri amwe yubare burya leta ya Kongo bafitiye imigambi mibi ariko ubuherutse twaramoye General Makenga yagiye gusezera umugenzi yari yapfuye ariko kandi iyo karata yo kwerekana yuko abanyamurenge banswe muri leta ya kubera abatutsi kubera abatutsi yego yuko ndakubaza tuvugana ukuri iyi leta y'u Rwanda urumva ibigisha iyo ideology nta batutsi pfunze yego none si y'abatutsi nta batutsi yishe yego ntibari abatutsi bene wabo nta batutsi bahunze iyo FPR bahunze ubutegetsi bw'u Rwanda bashwegeye ku isi yose none ubu urukundo rw'abatutsi rubonekeye ku banyamurenge n'abanyekongo abatutsi bene b'abanyarwanda bari mu gahinda canke bahunze abandi bishwe abandi bapfunzwe bubu tubavuge kugira tubone yuko u Rwanda ariwe mujandarume ahagarariye umututsi mu karere tuvuge ko abatutsi bose mu Rwanda bamerewe neza batwishyure muri commentaire tuvyemeze oya twemeze yuko abanyarwanda n'abanyarwandakazi bose b'abatutsi bari protege bamerewe neza donc bafise umukiza yitwa Paul Kagame bafise umukiza yitwa FPR yiga isira iruguruye ntuzi abantu bose baramenye ibiriko biramo mwini mvugo rero kuvuga ngo bapfunze Masunzu ngo n'abandi mumenye ngo Kongo iranka abatutsi mwese zobapfunga nafa passe ntuze wa muhungu ntuze Marishare nitwa David Marshal nawe yari karamvuga uko nyene avuga ngo nishinga mvuga ngo menye yuko ngo abahutu ndiko ndavugira yose ndiko ndavugira ngo nizonyico nizongira ngo teba none bana bamazi ko umuntu azi ico yikwegeye cyane none twovuga yuko abo bantu bose bubwo bwoko data waye dusangiye iwabo nta ni sawa niba bitwandikira ego tumenye ko umututsi wese akeneye amahoro umututsi wese akeneye gutunga umututsi wese akeneye kubaho neza ariko mu Rwanda itekeye gushikayo mwebwe mugishoboye kujayo ni makenya cyane pe mugabo sindabyibaza ni karata nka ya yindi yatuma kera hiwacu ha macakubiri intambara zikaba kubona umuntu kamwita umwase w'ubwoko runaka bwose kugira uronke ingene abo bantu bamwanka canke bamutinya canke bamwiyumvemo nabi canke babone yuko bogira amahoro uwo muntu batakibana batakiri kumwe barondera ingene bamukuraho ugasanga ntibikunda rero umuntu apfungwa kubera ubwoko bwiwe ya kuko iyo baba isekeza ryo gupfunga abatutsi muri Kongo ntihapfungwa Masunzu gusa ari guhera kuri bajya bari Kinshasa bose bakabaherezayo hama bakazota Masunzu uko bamutoye ngaha iyi yatwara zone defense ya gatatu ivyo ni ibintu bibi byo kugomba kuglobaliza ikosa ry'umuntu kagita iry'ubwoko jamais yego nta Rwanda ruzobaho ruvuga ngo nubwo abatutsi gusa abahutu ntibarimwo abatwa ntibarimwo uburundi ntibwobaho buvuga ngo ni igihugu cy'ubwoko bw'abatutsi gusa canke bw'abahutu canke bw'abatwa na Kongo nico kimwe turi kondane ku bana nashwa uko bikose nashwa
turi kondane ku bana Mm. kandi ababimenye bafashe ico kintu cabateranya kikabagira amoko atandukanye kandi ubwoko bukuru no kuba abenegihugu b'igihugu cabo. Mm. Nshimire cyane perezida Ndayishimiye washaka na leta yiwe Mm. mu bintu bya mbere bashyizemo ingufu habanje gusenyura ikintu cyose kizana amacakuri mu bantu. Hutututsi wapi kivaho uno munsi nta mututsi hano iwacu yoryama yicura ngo muhutu ngo bose sinzira neza ngo hava nyubwira ngo mfate angirire nabi wapi turyamana mu ngo twese mu mihano yacu twese ngo turaryamana sibyo ugasanga umututsi ariryamira asinziriye umunyezamu amucungiye umutekano ugasanga n'umuhutu none wumva ibyo aya macako birari wewe wosinzira kandi umwazi bawe ari bafise umupanga ari bafise icumu akuraririye kugira ntihagire ikigukomakoma sibyo cyangwa ugasanga umuhutu arisinziririye kuri garde yiwe hari abatutsi gusa twebwe nibemere batora akarorero muri ubu Burundi bwacu nukuri kuko hajya ubumwe bw'abantu mu gihugu kanaka uzubirabe kenshi bupfira canke bukirira mu nzego z'umutekano kwivuna basi ngahe wacu ni ntagora ariko rero mu Rwanda bareba vyerekanye amaje President Paul Kagame mu kugena icegera ca mbere cy'umuvugizi wa leta yagenye uwo benshi nabonye bariko baravuga ko ari mu bwoko bw'abahutu Jean Maurice cyawe barapagize ingenga bitekerezo mu Rwanda nta muhutu ari oya ubwoko bura wowe ufise ingenga bitekerezo ariko bo nivyo abantu benshi bavuze ati none kubera iki mufotora izuru oya saho boraba kuko igitona kugira ntiwe barapagize ingenga bitekerezo ugombye kuraba iyo equilibre hutututsi mu Rwanda cyangwa mu nzego z'u Rwanda ntiworabira ku muvugizi ucuja no muri gisirikare ukaraba no mu gipolisi ukaraba mu bucamanza ukaraba mu ntwaro hose ukaraba ko ivyo bintu byakurikijwe none hari aho byanditse oya niga twe biranditse ivyo byo kuvuga ngo babishoboye babikoze banomye umunyarwanda uje kubonone ntibadomye ubwoko oya reka nta muhutu mbabare gatunga ivyo bintu byo rero ntuje kubavuga ibyo batavuze none apotre umuntu agerageje kuraba umunyarwanda kwisonga ariko hari abatutsi hari abahutu mebana ibyo bintu rero hageze mu by'amanominasi ugatangura kuzana ibyo bintu ingenga bitekerezo no kuri hari benshi nabonye babigarutse ko cyane abo ntibari mu Rwanda ntuka aya uri mu Rwanda ntashobora kwemeza yuko icegera ca mbere c'umuvugizi wa leta Jean Maurice ari umuhutu ko ari cyo bamugomwa bamuhaye ikibanza kubera umuhutu yego njyewe ntibovyemera gutya kugira ngo kumbure kuko ni benshi bama bavuga yuko mu Rwanda abahutu bakomirwa cyane ariko no musi urumva kanatsinda biyaheruka no kugena umukuru w'umurgambwe FPR nawe nyene ari mu bwoko bw'abahutu no musi kandi Apotre kumenga ijambo umuhutu mu Rwanda ntiriba urambyoriye grippe none ijambo umuhutu mu Rwanda ntiriba uvuze ngo bagize gute bagenye umunyamabanga mukuru w'umurgambwe FPR umuhutu uno musi icegera ca mbere cy'umuvugizi wa leta bagenye Jean Maurice ugerageje kumuraba ke uko turabisha isura umuhutu twagwa n'umuhutu yego sawa yego muri ko Mateo muraza kutubwira mbega ariko mubibona nawe namahora na jene bisisa ani neza cyane kandi Apotre usigaje akantu kamwe cyangwa tubiri gusa ibyo bintu rero ubigarukirizaho sisubira ntibanyagiriza ingenga bitekerezo barambabarira uvuze ingenga bitekerezo bambabarire cyane kabisa bahaye akazi umunyarwanda yego akunda igihugu ciwe ashobora no kukivugira nyene kujya nyene babiravye ko azobishobora ibyo bintu byo kuvuga ngo biriko biraza ibyo abahutu n'abatutsi mu gusangira ubutegetsi bica byitwa ingenga bitekerezo yego ukoze kuri uwo mutsi
abantu bashoboye kuraba n'ahandi bati none aha naho bariyo naho barabagena muri ibi bintu urumva ibyo ntubyimbika cyane oya tukarukiriza ibyo bibarekera bakabigira kuri nyene bavyemeye nabo nyene urabona ko bemeye nyene kuza barahabwa ibintu nyene nk'abanyarwanda ntuje kubononera murakoze apoto bibaza ko ari kubera iki Rwanda ne gwahisemo kwemera rukavuga ko umugaragaro ko rukana na M23 mbega ni gitutu c'amakungu mbega ntiyo bari kugira ngo baje mu ntambara yeruye mbega irashoboka yoyo bino no munsi ntambara yeruye izoshiba hagati yane nane ya leta y'u Rwanda igihugu ca Kongo n'ic'u Rwanda ubu byo nyene byaragiye byitereka mu maboko y'abanyamerika niyo biri none bizoca u Rwanda ruzoca rurasande Kongo oya kandi birashe uzoburashe mu jisho ry'umuhuza ntibizokunda oya kuvuga yuko bemeye yego umuntu ashobora kubesha bavuga ngo umubesha bamurekeza gushika ku irembo umuntu ashobora kubesha agatabagira ahantu avuga ati aho nabesheye ninshake ndeke ubu nta muntu akintahura kavuga ati mafu byumye ni jewe riwariwa rero nibaza ko kuvyemera ntiwovuga ngo ni nagatima keza cyangwa uvuga ngo impuhwe bagira abanyamurenge oya ntazo izo ntazihari ego ntazihari ego mu gusoza ikiganiro cacu apotre harimaze imisi biriko biravugwa binugwanugwa ko umupaka wa Gatumba ugiye kugururwa ariko kandi mbega kumva kawugaye no munsi ntari uruhombo ku bakongomani ndetse no ku barundi cyo bivuga ko bwa mbere hoho impamvu zituma imipaka y'ibihugu yugagwa si impamvu nziza kandi nta nyungu nimwe irimwo ku ruhande rwo ariko rwose nta n'umwe abyungukiramo urumva hugawe kubera impamvu z'umutekano kandi urabizi yuko imbere yuko haza ibindi byose buri leta yose canke buri intwaro yose ibanza kuraba yuko umutekano w'abenegihugu biwe umeze neza mu gihe uhungabanye ibindi bice bibanza bigahagarara hakabanza kuronderwa uwo mutekano mu gihe rero amaleta yose yagiye hamwe tuvuge y'u Rwanda bambe ya Kongo n'u Burundi bakiga bakabona bati ubu nta ngorane zihari umutekano w'abanyagihugu urakwiye twashobora kuwukontorora neza ariko kandi tukabona yuko twuguruye imipaka naho byoba byiza abanyagihugu kuko hariho benshi nk'abakongomani basumira i Bujumbura sibyo cyane mu gihugu hagati za Rumonge n'ahandi ugasanga n'abarundi hari benshi bashora ibintu i Kongo no kuvuga muri iyo mvugo muri ico gihe y'abakongo irunguka ye Burundi burunga kubera ibyo byose bitanga amakori sibyo hama osi hakabaho n'imibereho urumva ubuzima bw'abene gihugu buca busubira bukabandanya kuko bavuga ngo cy'umugabo atarimo aragisuma hari ibyo usanga abakongomani bakeneye ngaho kugira ubuzima bwabo bwuzure umere neza hakaba rero n'ibyo abarundi baba bakeneye bivuye Kongo muri ico gihe rero nimba barabibonye bakavuga ati twokugurira imipaka ni vyiza kandi ni inyungu z'ibihugu bibiri n'abanyagihugu babyo nibaza ko ari ikintu cyiza ego ni ikihe kintu wabwira kumbure abarundi barafise ma business yabo muri Kongo Uvira abakongomani barafise ma business yabo ngahanya mu Burundi mu kubaremesha kuko bategereje ko yugururwa jewe ntaco nabaremesha amaboko mu kugagwa kw'imipaka nta ruhara je nagizemo uravyumva no mu kuyugurura inama yo kugurura iyo mipaka sindimwo sinzoba ndimwe jewe sinabaye mugabe icyonzi cyoco buri muntu wese ateza amatwi cyane cyane no kumva kandi afitiye confiance ijambo rivuzwe n'abayobozi sibyo rero icyo mvuga kenshi abantu nibagerageza bizere abatwara ibyo bazovuga batatuguruye bamenye batibuguruye muga babanje kuturabira yuko byose bimeze neza nta mutwara ashobora kujya kugura umupaka azi yuko ejo uzogwa mu gatego k'abagizi ba nabi no kucumeti umutekano wanje urakwiye umutekano w'ibintu byanje urahari
nzoshora ndandaze hama ntawe uzonyambura sinzogwa mu nzira rero muri ico gihe nibaza yuko ntacyo mvuze no baremeshamwo jewe ntacyo mvuze no bahebuzamwo twese duteza amatwi ijambo rizovugwa n'abayobozi twitoreye mu gihe rero bavuze bati ibintu bimeze neza ni sawa Apotre reka ndagushimye cyane gose kuko nyamereje hama kandi no kunyigisho zidasanzwe ukomeza guhereza abakunzi bacu baragukengurukira Imana bampera mugisha cyane ni sawa kabisa hari umuntu ngo yabonye ikiganiro cyawe acafata agenda n'ikaramu ego akaca yandika uwo ni umuntu mwiza urumva yuko si we wenyine hari n'abandi benshi batabivuga rero usanga bakura kabisa ikigwa kidasanzwe tubakengurukira cyane ukigoro mugira ko gufasha abantu badukurikirana ndetse bumva n'ururimi rwacu mwakoze ego merci beaucoup wese dukurikiranye kuva ku ntango gushaka kumereye Apotre Isidore Mbayahaga benshi musanzwe mukunda kubitandukanye asante sana